les décisions et les recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ne sont malheureusement pas contraignantes. Elles ne sont malheureusement pas contraignantes et donc leur mise en œuvre effective va dépendre essentiellement de la bonne volonté des États parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Commission ne dispose donc d'aucun moyen concret pour obliger le gouvernement burundais ou le gouvernement tanzanien à respecter réellement les droits de ces réfugiés. La Commission ne peut en Ingingo fait z'uyu mugwi w'ubumwe bwa encourager Afrika ujejwe agateka qu'inviter kazina muntu ces deux n'abanyagihugu gouvernements nta à nguvu zifise. peut-être Ishigwa mu ngiro à yazo respecter riva leurs ku bushake obligations, bw'amareta à yateye plaider, igikumu ku à mategeko plaider agenga ubumwe bwa en Afrika. faveur du Uwo mugwi respect rero de ces deux nta buryo na gouvernements, bumwe ufise bwo gutegeka amareta ya du Tanzania principe de n'Uburundi non-refoulement, kubahiriza du amategeko. principe du retour Turahimiriza volontaire gusa. librement Duhamagarira ayo consenti, mareta sans abiri contrainte kubahiriza ni uburenganzira pression. bw'izo mpunzi hatahuka ubishatse ata nguvu Notre mandat zigiyemwo donc canke ngo va hakoreshwe peut-être ubundi buryo butuma essayer de impunzi continuer iburisaganiriza de aho mener yahungiye. son plaidoyer, Igikorwa cacu son ni plaidoyer ukubandanya auprès duhimiriza des deux ayo mareta gouvernements abiri ya Tanzania tanzanien n'iy'u et Burundi kugira ayo mareta yubahiriza burundais amategeko akingira impunzi, yubahirize kandi pour que amategeko peut-être agenga akarere. pour que les deux gouvernements respectent les principes fondamentaux consacrés par les textes régionaux, les textes internationaux relatifs aux droits des réfugiés, mais également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, auxquels les deux gouvernements, les deux États sont partis. Nous lançons également, nous saisissons cette occasion également pour peut-être lancer un appel solennel aux deux gouvernements pour le respect strict du principe fondamental de non-refoulement, qui est la pierre angulaire du droit international et régional pour la protection des réfugiés. Nous lançons un appel également aux deux gouvernements Tuboneyeho kandi akaryo ko guhamagarira ayo mareta abiri kubahiriza ingingo nyamukuru y'amategeko akingira impunzi. N'ingingo ivuga ko hahunguka impunzi vyishakiye atakubategeka gutaha. Ayo mareta abiri tuyahamagarira kandi nimba koko hariho abifuza gutaha ko ibikenewe vyose vyoshigwaho, no kuvuga hataho uvyifuza koko HCR ikorere kuri umwe ikurikirane imenye neza ko impunzi yose itashe igiye ku bushake atakagobero kagiyemwo, ntihagire ubutaha kuko abitegetswe nk'uko tumaze kuronka amakuru abivuga ko bategekwa gutera umukono ku mpapuro zivuga ko batashe ku bushake. Pour signer des contrats de retour volontaire. Donc, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples également appelle le gouvernement tanzanien, si les réfugiés burundais n'acceptent pas de retourner chez eux, de continuer à leur assurer la protection, de continuer à leur offrir l'assistance nécessaire, parce que le gouvernement tanzanien est toujours umugwi w'ubumwe bwa Afrika ujejwe agateka kazina muntu n'abanyagihugu usaba kandi leta ya Tanzania kubandanya ikingira impunzi z'abarundi zumva ko hataragira ko zihunguka, inazihe vyangombwa vyose zikeneye kuko Tanzania ifise amategeko ibwirizwa kubahiriza agenga impunzi ziri ku butaka bwayo. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi tuyisaba gushiraho ibikenewe vyose kugira ikingira umutekano w'impunzi izohitamwo gutahuka inazifashe gusubira mu buzima busanzwe. HCR nta nguvu ifise imbere y'amareta, ni nk'uyu mugwi wacu. HCR nta nguvu ifise yo gutegeka ibihugu kugumya impunzi, ni igisata ca leta gifasha mu bijanye n'ivyo impunzi ziba zikeneye mu buzima bwa misi yose. Twavuga ariko ngaha ko naho HCR iri mu bibazo vy'uburyo nigerageza ibandanye ikorana n'ayo mareta abiri hamwe n'ayandi mashirahamwe akorera muri ico gisata kugira izo mpunzi z'abarundi zibandanye zironka ivyo zikeneye. Umugwi wacu biciye mu gisata cayo kiraba ivy'impunzi n'abimukira mubandanye ukorana na HCR kugira ngo uburenganzira bw'izo mpunzi bwubahirizwe na cane cane haboneke inyishirama kuri ivyo bibazo, nkumbure biciye kubareka ngo bisange nk'abandi banyagihugu, gutahuka ku bushake canke
mu kubimurira ahandi. De son manque de moyens, essaye tout de même, hein, essaye tout de même, malgré tout cela, de peut-être continuer de travailler étroitement avec les deux gouvernements et les autres parties prenantes pour assurer hein, un bien-être de ces réfugiés. Et notre commission à travers notre mandat justement de réfugiés, et migrants, déplacés internes et demandeurs d'asile, va également continuer à travailler en étroite collaboration avec le HCR pour qu'on respecte tous les droits humains de tous les réfugiés et surtout qu'on essaye de trouver des solutions durables à ce problème à travers peut-être la réintégration ou bien la réinstallation dans un État tiers ou encore le retour volontaire dans le pays d'origine.